societe ifise ibikorwa byinshi twe tufise ibikorwa byo kubakira abantu ushobora kuba ufise itongo ryawe ukaduhamagara tukakurabira ico kibanza tukaraba inzu yahaje ingene imeze tukagufasha kugira ngo dutunganye ivyo bikorwa ariko na cyane uyu mugambi wacu wa vyizigiro wo kubaka ari amagorofa hari mu Gahahe kugira ngo abene gihugu nabo bashikirwe kandi azoba ari uburyo bwiza bwo korohereza abantu badafise amafaranga akwiye murabona ko hari akarusho bizoba bifitiye abene gihugu bari mu gihugu n'akarusho bizoba bifitiye aba diaspora bari mu mahanga rero turahamagarira umuntu wari we wese na cyane abafundi aba engineer abagwiza tunga ngo umuntu wese akeneye ko inzu yiwe igira ishusho ryiza nimba ishaje akatwitura tukamufasha gutyo igihugu cacu kagira inyubako nziza inyubako zishaje zikavaho amazina nitwa Emile Sindayigaya nsanzwe ni directeur wa societe Kabaragaza Building Company KABABUCO ni societe ikora ibijanye n'inyubako twubaka amazu y'abene igihugu ngaha mu gihugu cy'u Burundi abafise amaparasera yabo canke abatagira amaparasera twafasha kuyaronka tukabubakira tukubaka na bimwe bita logement social turabikora twariko turabira hamwe mbega ivyo twiyemeje biriko biratunganywa neza kugira ngo dusanze harimo ibitariko bagenda neza duce tubishira ku murongo kuza ko mu mwaka wa 2023 projet vyizigiro building yateguwe na KABABUCO tugomba kurangurira ibikorwa hariya mu Carama Gahahe bijanye n'inyubako rusangi amagorofa 27 kugira ngo twubakira bene gihugu ababa bayifuza rero twumvikane ingene boshobora kuyafata ego nivyo twarimo murakoze ego Jenny twadezire baramburiye nkabanjejwe ibikorwa muri KABABUCO na cyane projet ya vyizigiro vision tukora uko dushoboye kose kugira ngo umugambi uzukogwe kandi intumbero twashatse gushikako tuyishikeko kandi tuyishike ku gihe twateguye ko ishika iberako ni ukuvuga ubu ari umwanya wo kugira twisanzure kugira ngo umwaka wa 2023 uzutangure twiteguye by'ukuri gutangura ivyo bikorwa n'ababeneficiaire bacu nimba hari ikingo twabahaye kize kibe kuri uwo mwanya nyine twabibabwiriyeko nuko murakoze murakoze cyane jewe nitwa Sayimana Marie Sten sanzwe nkora ibikorwa bya kontabilite muri iyi shirahamwe uyu munsi rero twaje kuraba ibikorwa by'umwaka uheze dutegura kandi n'ibikorwa by'umwaka uza turavuga ko tuzobitangura mu kwezi kwa mbere ubu rero twariko turaraba ko ubona ko hariko haregereza ko bishoboka ko dushobora gutangura ivyo bikorwa nuko murakoze ego mwaratwemereye yuko mu kwezi kwa mbere mugiye gutangura ibikorwa vy'inyubako mu vyigwa mwashoboye kugira uno munsi ivyo bikorwa murabona ko bizoba vyatanguye muri uko kwezi kwa mbere canke hariho changement yashoboye kuhaba murakoze cyane gose nk'uko bivuze ati nta bikoresho nta cerekana ko ibikorwa mu kwezi kwa mbere bishobora gutangura banza utandukanye ibikorwa icarico hari ibikorwa twamaze kurangiza ivy'ivyigwa gucapa amaplan n'ibindi no kwerekana ujya mugambi no kwerekana itongo ivyo bikorwa rizokorerwamo ivyo n'ibikorwa twahejeje ariko hari ibindi bikorwa tuzotangura muri uku kwezi kwa mbere nk'ivyo kuja muri opuha kugira turonke uruhusha
n'ibindi bikorwa bijanye no kuviyabiliza hajya ahantu hagacibwa amabarabara. Ivyo nivyo bikorwa tugomba gutangura mu kwezi kwa mbere. Ibindi bikorwa bijanye n'inyubako bizoguma bibandanya mpaka bishikeho muzo kwisanga hajya ahantu hose huzuye amazu nkuko twabibasezeraniye. Uravuze uti none nta bufasha musaba leta kugira ngo ibafashe. Leta n'umuvyeyi wa twese. Leta iyo hageze ko tusaba nivyo bimwe nakubwira ko tugomba kuja muri obuha. Mbere twaratanguye amakete tumaze kwandika yamaze gushikayo. Hari information twamaze kuronka zibisabwa kugira ngo dukwane na obuha. Ivyo byose ni vya biyago ni ya leta turiko turakorana. Murumva yuko leta mvyeyi, leta mpozi irongowe na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Sten ndayishimiye, irikira kora neza cyane, dukorana neza cyane, nta ntambamye nimwe mbona, nta mbongamizi, kuko nabo barashaka ko igihugu cy'u Burundi kigira ishusho nziza. N'umunyamahanga gishitsemwo akavuga ati by'ukuri mu Burundi hari iterambere canke hari umuvuduko w'iterambere ku bijanye n'inyubako n'ibindi bindi by'ubuzima bw'igihugu. Societe ifise ibikorwa byinshi. Twe tufise ibikorwa byo kubakira abantu. Ushobora kuba ufise itongo ryawe ukaduhamagara tukakurabira ico kibanza, tukaraba inzu yahaje ingene imeze, tukagufasha kugira ngo dutunganye ivyo bikorwa. Ariko na cyane cyane uyu mugambi wacu wa vyizigiro wo kubaka ari amagorofa hariya mu Gahahe, kugira ngo abene gihugu nabo bashikirwe, kandi azoba ari uburyo bwiza bwo korohereza abantu badafise amafaranga akwiye. Murabona ko muri iki gihe iyi systeme ni nziza cyane, kuko nubwo udafise amafaranga akwiye bashobora kuguha inzu bipfanye n'ivyo mwumvikanye, ukazura yiriha buke buke kuri condition mwahanye na societe. Kamo twotera bene gihugu nuko bo kwijukira ibi bikorwa vya societe KABABUCO. Ni bikorwa bihurikiyemwo aba diaspora bakorera mu mahanga n'abene gihugu ubwabo. Rero harakarusho bizoba bifitiye abene gihugu bari mu gihugu, n'akarusho bizoba bifitiye aba diaspora bari mu mahanga. Rero turahamagarira umuntu wari we wese, na cyane cyane abafundi, aba engineer, abagwizatunga bakunde ibikorwa vya societe KABABUCO, kuko ni societe yizewe na bose kandi ikora ibintu ku mwanya. Abafise amaparasera tubatse baduhamagare tubakorera ivyigwa, tububakira amazu. Abafise amazu atarahera baduhamagare tubakorera ivyigwa tuyarangize. Abafise amazu ashaje baduhamagare tuyasubiremwe. Erega tugomba gusukura igihugu kugira ngo kigira ishusho nziza mu mahanga, ndetse no mu gihugu nyene abantu bahaza muri visite babone bati by'ukuri KABABUCO yaragize ikikora mu iterambere ry'igihugu. Turafise urubuga rwa Facebook, ni Kabaragaza Building Company, ni page yacu. Ucukurikirana ku bikorwa byose dukora turaza turabicishaho. Hanyuma turafise nimero za telefone. Nimero ya telefone yiwanje ni 79 759 080. Ariko turafise n'iyindi y'ujejwe vya tekinike, ni 69 154 960. By'ukuri umuyobozi byose yabivuze. Yavuze yuko ishirahamwe ryacu rizotuma igihugu kigira ishusho ryiza mu vyerekeye cyane cyane inyubako, ngo umuntu wese akeneye ko inzu yiwe igira ishusho ryiza, nimba ishaje akatwitura tukamufasha, gutyo igihugu cacu kagira inyubako nziza, inyubako zishaje zikavaho. Hama aba diaspora bahora batuma abantu bakabubakira nabi. Twebwe rero twari twifuza yuko abo bantu bose bafise ico twobafasha mu byerekeye inyubako, ari aba diaspora, ari abangaha mu gihugu, boza bakatwitura. Bifurije abantu bose, abarundi bose, umwaka mwiza w'2023 uzubabere w'amata n'ubuki. Abakenyezi rero
ntitwisubize inyuma kuko musanzwe mubona yuko cyane cyane ku byerekeye inyigisho abakenyezi barijukiye kwiga rwose ngira ngo muravye mu mashuri musanga ari bafise pusantaje nini muri iki gihe naho rero ubu uzi nka bimwe vya kera umukenyezi ariga araba umucamanza araba umudokiteri arubaka jewe naho ndi umukontable kubona inzu kuri kiragenda neza ndabibona kuko nanje ubwo bwenge mba mbona ko ikintu kiyo kirakoreka neza naho ndi umukenyezi arashoboye murakoze icyo bashaka kongera ko hari nko guha assurance ku bantu batwumva baba bifuza amalogement yuko by'ukuri bokwegera bakwegera ishirahamwe ryacu isosiyete yacu isosiyete igizwe n'abantu babishoboye kandi atamaronko bahahamiye ahubwo bashaka ko sosiyete itera imbere kandi objectif y'iyi sosiyete nuko bagira contribution mu iterambere ry'igihugu mu buryo bugezweho. Ica kabiri turahamagarira kandi ababa mu mahanga bifuza inzu za kijambere zimeze neza kuko ahantu hazoba hameze neza bien viabilisé kandi hazoba ari ahantu ho kuruhukira by'ukuri inzu zigezweho nziza cyane rwose. Turahamagaye rero abantu bose bashaka kugura inzu zo muri KABABUCO kandi turahamagaye n'abandi baba abakenyezi baba abagwizatunga baba abafonctionnaire babishoboye baze begere nk'uko yatanze contact babaze ico bashaka cose bijanye n'izo nyubako. Kaze rero muri societe yacu ya KABABUCO tuzobakora ibikorwa uko mubishaka. Yego murakoze.